ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News canke Free Podcast TV ndabaha nikaze muri kino kiganiro nkuko bisanzwe sindumwe tugiye kuganira ku mutekano mu karere kacu kibiyaga binini aho tuza kwibanda cyane no mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi muzi yuko First Lady yatewe iteka ryo kwitaba ubutumire bwa mugenzi we na mutambukanyi umukuru w'igihugu wateze ubumwe za Amerika kuri no munsi ariko ani tuyaza no kwibanda ku kijanye na propaganda y'igihugu cy'u Rwanda kiriko kirakora muri no misi. Frère ntango ndakuramutsa. Yambu cyane Cody the Black ndamusa n'abasanzwe badukurikirana. Ari umuntu arampamagara ngo Cody Noir. Cody the Noir. Ego. Yes, okay. Sanzwe ngire ko ndamutsa n'abasanzwe badukurikirana kuri no coalition dusanzwe ducisha kuri Free Podcast TV na BM4 News. Rero ndashimye kandi ndabahaye nikaze kandi neza na neza ko Cody karabivuga umutambukanye canke umufasha canke twita Burundi First Lady canke mama Burundi mama mugira neza amazina ni menshi ku bintu byinshi bijanye na byiza yafashije abantu benshi babuze imvyaro no musi bahetse imigongo ihetse yes urumva amazina yakwiriye yes amazina ofete kandi wibuke ko ni Imana sindamubwiranye ni Imana gusa wibuke ko ni Imana uzosanga abantu bayita amazina bivanye na action iba yakoze shimira Imana ndayikengurukiye n'ayandi mazina menshi cyane rero First Lady y'u Burundi ari première dame son excellence Angeline Ndayishimiye akaba nkuko vyagaragaye canke twagiye turabibona ku makomini kagenda atandukanye yafashe urugendo ruja i Washington DC leta zunze ubumwe akaba yitabiriye invitation yahawe yes akaba yahawe n'umuntu bita Flotas ni First Lady of United States of America ni première dame wa leta zunze ubumwe za Amerika yes muka Donald Trump rero akaba yitabiriye igikorwa gisanzwe nyene kiri muri ligne asanzwe akoreramwo ni byo gufasha abana ni coalition mondiale pour l'enfance canke ngo fostering for the future together ibi ntitubitebako ariko tubicishijemwo kugira mumenye ko yes mube update mumenye ko ibikorwa bidasanzwe kuhereye ku Barundi ku Burundi ku muryango mukuru w'igihugu aha iruhande yibi mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi His Excellence Evariste Ndayishimiye akaba ari muri Colombia naho ari muri Brazil yes mwarabonye ko bavuga ko kisi float speak mwarabonye abavuga ngo kurongora ni africaine ngo bisanzwe yerere ba Faustin Ndikumana na ba Pasi nabandi benshi ishari ryajya abantu bishari ridasanzwe cyane cyane abahari hakujya akanyara ariko mwarabanze kubona ko ubu nibihugu bitari bisanzwe bifite imigandiranire n'igihugu cy'u Burundi baruguruye yarababwiye ati ngira mwarabonye ibiyago nta kibazo ubu ni bon kabisa ndakubwiye urongoye ni africaine ukavyitwaramwo neza uva igihugu ico gihugu kigeze ku rundi rwego yes no ku Frère bariko baravuga ko Scoville batera umukojiva nimaze imisi ndibaza warabonye gushwanira mu kiganiro na Moyize Nyarugabo aho benshi baciye babwira ati Moyize Nyarugabo ati aho rero urashitse aho isaha yawe irashitse Scoville yabyavuye ngo aratera imikoshi nibindi vyo barivyo narijya berekanye uburero bwishi bwo bimaze kugira uburero burahari nawe ndatwe utabwirengagiza kandi nundi muntu yahatswe yari yegereje yari mbaye ahaga agatubwira kavugana na Scoville akaba ndavugana na Scoville bikana yegereye Scoville akubwira ati ni kakajambo nyene ka kisi flotte speak Scoville yaragaragaye avugana ijya nyuma na mukuru arinda gihe yamubazi baza mutego udutego ya inshobora kuba byamuviriyemo urupfu ibibazo Scoville yakungene akuyagisha dimo watwatize itangaza makuru cyane communication mu camake bamushizeho kubera mission ya documentation akorera inkotanyi na Paul Kagame Scoville yaravuga yarabajije mukuru arinda birangira ariye kamunyuza niba ari kamunyuza yari yemeye ko afise ingabo muri Kongo yes ibintu byinshi bigenda bitandukanye hanyuma havuye ale muku haraje Wiringoma we baravuga ko banagendanya aba flirt arabarita aba sex friend abantu mutubakanye mugo muhurira ku gitsina yes rero haravuzwa amajambo menshi kuri Scoville na Wiringoma birangira Wiringoma bamufitese cyane gose muraheruka kubona wa mukobwa nimba ari Nicole avugwa ko yagendanya n'ujya nimba ari Shilo wa musirikare baheruka guhicete cyo guhagarikwa
sindamwibuka. Hari amakuru umusirikare araho yitwa umukongomani yakora muri kabine ya SMV wakundanye n'agakobwa k'akanyarwanda kazi. Okay. Ndafise n'utuvideo bamufasha ariko aragerageza kumusoma uramubona urya. Donc iya strategie nako ndaja kuri Scovia twagiye kumuware mu kurarinda twagiye kwa Wiringoma nahaye na ntuze na attention mbaya hagarika kuvugana na Scovia ivyo bintu y'umugore uko bamuvuga akazi yako aratera umukuru hali sinabishasha hari n'abantu bakubwira ati ngya mukobwa ngo abonanye n'umuhungu acapfa Scovia hari n'abandi bantu usanga bavuga uko kandi Scovia n'umugabo we wa mbere ngo yarapfuye nyamba atahukanye no mbo amajambo rero Scovia araza muri commentaire canka bari hagufi yiwe bamwe video azatwishure atubarire Scovia ibintu baguma kuvaka ko mu Rwanda icyo canke sivyo eka ni mwisi nziba muri rusanga abantu bumva ikirundi n'ikinyarwanda baravuga wewe ko bitoroshe umuntu akwegereye birangira bibaye bibi ego mbe urazi yuko hari amakoroni kubera ko hari akantu hari uvuze ko Scovia kuri documentation yigeze kwemera kuja mu gashogira neke ujya Victoire Ingabire yes yaranetse Victoire Ingabire hari nundi mudamu yahunze ari mu Bwongereza batamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azobazwa vyinshi Scovia araza mu kabana mu kibaza muri kumwe nabagira basanzwe bakorana arabo batanguranye bagira abahungu bahari ba Sadate so batanguranye arabo batanguranye uzurabe hajya hari amasije Scovia ndakorako ego uzokuva Sadate ari wayivuga azana abandi arabareka kandi uzurabe Sadate canke ujya wundi bakorana azanye iciyumviro bakorerako indongora kiyago Scovia uzamva atangura kumubaza ngo urafise preuve urafise aho bikuye canke ngo nivyo ngo kugira niyihenda akavuga ibitari ivyo bamunyare ego mu bimenye mwe mukorana na Scovia mwe arabadandaza mu vyo arabadandaza kandi Scovia hari ukuntu mu bikorana napfu wakoresheje akuzana nka piège bage bakora mugasha aro bamwe numva ngo bakora akorera umunyorongo bawuheze ndacamenya ndacatohoza nawe kari Sadate muri bage yakora bararaba umuntu yarasanzwe afise eloquence kuvuga wiciye hevyi akarora bashira hajya kugira aze kwica abanyororo n'umunyoroga bagabanya umunyororo kwica bene wanye ko nukujya no kubashora ibyo rivye duhungire hagira rivye duhungire haheruka guterana amajambo na Ed Bizimana wacu ministre wa affaires étrangères wacu kumuga kurukana bumenyi avuga ngo ni strategie Burundi buko burakoresha ngo kwegereza abanyamurenge kugira ngo bapfuke ibikorwa ngo Burundi bukora hari mu Minembe Edouard ndamukunda cyane Imana muje imbere imuhe ubwenge bwinshi cyane yaramuhushuye gushika naho amubaza hagati ya Kagame na son excellence general major Evariste Ndayishimiye ninde yica abanyamurenge ninde binuba ninde bagabura acha atanga karorero muri 2020 umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi muri Amerika yarahuye na za mahoro peace bijya bitango empa abandi ngo bayita ngo mpa kuko isaba amahera igenda gatoza amahera batevye barayita mpa nibayita ngo empa ni mpa barabonanye muri 2020 mahoro peace je ndafise ama post yayo kuri Twitter no kuzindi mbuga iposting ishima ivuga ati nukuri kw'Imana turakenguruka ibyinshi gisirikare cy'u Burundi kidukorera mu Minembe n'ahandi henshi za Mikenge 2026 abonanye n'Akagara ijya BGA Banyamurenge Global Advocacy ngo none ngo abarundi babaguze ntibabaguze Evariste yarabonanye na mahoro peace isanzwe ikorana na Paul Kagame aho abonanye niyo mwita nivyo mwita Kagara muri abo babiri mu bakuru w'igihugu Paul Kagame katarabonana n'Akagara yoca bica n'ubyo hemera amajambo muko murabatuka ngamanze nkura amarori subandanya Frère Miso se turaje tuko turakora coalition ko ikirere kitagenda neza mboje ndavuga kare kugenda neza kubera ni blessing abantu bafata bakisonzesha kugira imvura igwe yego twe mu Burundi rahora anytime nta kibazo turaza gukomeza dukore niba itaragwira cyane Frère igisagara cya Uvira cyamaze gufatwa n'inyishamba z'igihugu cy'u Rwanda ariko ndavuga neza yuko cyamaze gufatwa ku mbuga ngukana bumenyi zo mu gihugu cy'u Rwanda ibi mbega hari feedback bizogira cyangwa ko baro kugira ngo bashobore kudemokaliza ku ruhande rw'ingabo za coalition ya FARDC bamotive zino nyeshamba z'u Rwanda ubone ko ziko ziratitira bon u Rwanda iyi strategie sinshasha kuko kuva zino ntambara canke kuva u Rwanda rutangura kwa agresa mu 1996 Republika Demokarasi ya Kongo nama jambo basanzwe bavuga ku mbuga ngo kana bumenyi bakompara igisirikare cabo n'icu Burundi igisirikare cabo n'ica RDC igisirikare cabo bakakimanika mbere no mu rwego rw'akarere mbere na Afrika basanzwe bafise akageso ko kwiyemera ubwo bakabiyemeranya biyemera bakumbagara ataco bakumbagarana bose yes kuko nimba RDF igisirikare cyo Rwanda tuje muri logique atasha avataki
bamaze imyaka 30 kuva 1996 gushika muri 2026 ibiharuro vyihuta ni 30 ja barondera umuntu witwa Karumu FDLR ntibaramufata wapi baramutse bafise indoto zo gufata ngo aho Katanga ngo Republique ya Katanga ubwa mbere barasubira ngo Republique ya Kivu barasubira Republique ziguma zivuka n'ubundi nibindi mu myaka 30 nta kintu na kimwe barimarira atari kwiba no kwica gufata ku nguvu coco ni cabona fani murazi ko bamufashe ku nguvu ico ntitukideha swate baratanga umudemu canke abahungu bagakora akazi ko gufata ku nguvu donc nta kintu na kimwe igisirikare cy'u Rwanda gishoboye n'umunwa rero ibako barakorana kugira batera ubwoba abakongomani ariko barishinga abakongomani barahuye n'abarundi turabagirira ibintu bita ihugurwa mu Kinyarwanda yes turabagira miza jour turababdatinga turababwira icari cy'umunyarwanda ku mbuga ngurukana intambara ku mbuga ngurukana bumenyi baricara barayimenya ama channel muri Kongo yaruguruwe ku rugero rushimishije ubu arademartisa Scovia n'umukosha fise yumva ururimi rumwe nk'impene aya ni Giswahili niyo yogikurahe Sadate hajya sohotse nta nusura gusoma igifaransa Sadate bamara Sadate umeze bagerageza kubasobanurira bashumbira ngo umuntu ngo atwara ikigo kijejwe gutuma tumanako by'amakuru ngajejwe ngo aba journaliste bose abize n'abatitse ijambo ca Magufuri kagatwengo kiwe marehe musha nuko vere tubandaye n'iki kiganiro c'est vrai inyeshamba z'u Rwanda ziko ziravuga ko igisagara ca Uvira cyo bagisugerejwe cyo bacamaze kwinjiranwa n'inyeshamba z'u Rwanda ariko hafi aho cyo twifatanya n'abasirikare b'u Rwanda canke abamaneko b'u Rwanda bakomeza gufatirwa mu gisagara ca Uvira baguma bafatwa sino muri Uvira gusa muri Sange hari M23 kugira uje muri Uvira Sange bahayitarutse oya none Sange rimwe M23 hari agace barimo c'est vrai nabwo FARDC rigarura Sange yose sawa nimba irimwe M23 mugo gusa nuko amakuru kubira ngo rugamba ntarayegeranya neza hari amakuru mfise ko Sange M23 itakirimo ngabo swati none Sange nimba M23 ifise urupande na FARDC Urundi batarutse rero Sange batarukira muri Uvira oya uburyo bavuga ko bazamwo sinzi ko mu misi wumvise uburyo bari bakoresheje amakarte de directeur bashasha baza bari infiltra muri ibi bice biri mu minwe za leta muga benshi barabafashe rero nabandi bariko baraza ku buryo mbere bavuga yuko ku munsi wejo hafashwa abakobwa b'amaneko no bari baje mu bwo bajya mu ncabake bakomboye umukeke no biyumvira Uvira hajya bwabudagara bwabo bwa cohoha bw'abarambi usanga ndakubwire ko ntibishoboka namajambo kugira bagume bagaragaza kuko ubu urana ko baheruka muri Amerika kugira bigire hamwe gushira mu ngiro vy'ama kubahiriza amasezerano y'amahoro basinye imbere ya Trump rero bakora shira inguvu nyinshi muri propaganda urana ko badukiye Burundi Scovia yahereye kumbonera kure ngo ziko zirategura ivyo zitegura n'intera na FDLR abanyamurenge baca baraza kubivuguruza baca bataka abanyamurenge batarataka abanyamurenge bari bagiye kwa Mbayahaga baramwica barongera baranamuhamba urumva rero tumona ni muzima yes kujya Mbahaga nyene yabibabwiye muninze mubona abagore nkabo Scovia vyari bitsina vyose basadate bose ajya n'abagabo u Rwanda gose guzuye nk'aba intellectuel Jesse nibaza ko ari umuntu yo kumviriza ibintu bica ku rubuga rwa mama rwa Gasabo akomeye neza n'ibandi abavyumviriza n'ibandi nakaro gusa ntanze umunyarwanda wese waba mu nkotanyi canke utari mu nkotanyi wumviriza ibyo baba rwa Gasabo ivuga muramba barira ntimumeze neza kuko nakuri umuntu yo guhenda rimwe kabiri gatatu kongera akagusubira mama rwa Gasabo akicara ngo afashe aeroport y'u Burundi Bidebe ngo ntiziguruka ngo Mbayahaga yapfuye ngo mbonera kure ngo na FDLR sinzi ibintu bitagira fact nicyo tubaje navuze ati sinzokwatsa kamera nje kuza nshikirize abarundi abanyarwanda abanyamahanga diaspora ekisinzima ibintu ntagirira preuve je nakora ikiganiro uzocuza inbox inimero yanje ya WhatsApp irahari umbwire Fleur ibi wavuze harimo ububeshi ndaguha umuco ndaguhe preuve kuko je narahiye nzokora ikiganiro kimwe canke sindanagikore mugabo aho kuza ngama rwa Gasabo noyo baho gute atabesha
atunzwe n'ububishi bagwita ama content baga n'aba YouTuber n'aba YouTuber ofre kurakoze tugarukire ku masezerano leta y'u Rwanda yasinyiye na leta zunze za Amerika yasinyiye na leta ya Kongo mu masezerano yo kubera Washington aho leta y'u Rwanda yasinyiye gukura abasikare babo muri Kongo ndetse n'ivyuma vy'ubwirinzi turashaka turabiri hamwe eske bino bintu igihugu cy'u Rwanda cavuze kizovyemera mu gihe tuzi yuko buno buce ari buce buri important cyane ku gihugu cy'u Rwanda buno buce igihugu cy'u Rwanda cifati uribaza yuko u Rwanda ruzova muri Kongo vyoro canke ni kwa kundi neva yababwiye ati gusinya amasezerano si bibi habwo kuyakurikiza nico kiba gikenewe nibaza kubera u Rwanda yego u Rwanda n'urugereranya nk'imaraya yahora iryamana n'abantu banciye aho bayiha bibiri yego igacihura n'umuntu ayiha amafaranga menshi igacirengetera yego u Rwanda rumeze nka wa mwana iwabo barya nivyo mugabo yaja mu muhana akabona inyama ntizisiba ku meza ivyamwa utuji kira mwana wese ariyarurira uwo mwana nawe uzorarura kubita uwo muhana nazoheba u Rwanda rero kugira ruhebe Kongo nimba kabasha umutwe kubera nta kintu na kimwe u Rwanda rufise kitava muri Kongo yego je nama nababwiye 70% harona ama-analyse n'ama statistique yakozwe apana na je basi ndumwirabure Jeffrey umushe kuvuga ati ni nakashavu ni shari nibiki bijarozi abo banyerabo bampatse ibihugu baba abaisirayeli bari n'abanyamerika nabaki berekanye ko budget y'u Rwanda 70% biva mu maraso n'ubutare bwa Kongo wacumbwa ko boheba Kongo ego nibikunda rero kuva muri Kongo no gukuza y'ubuhiri Tshisekedi nareke blague natikure kuko naho bazodekara ko M23 ibihevye baramaze gucreya MDKC Mouvement ngo pour la libération du Katanga nimbari nibindi ubu nabagira here Katanga barakreye uruntu gwitwa ngo MDKC ruri mu bupeti butarenga nka butandatu bwira ukoti cyaza ati iyo ni nzara M23 yari ipanze bise n'amajimere n'amaradare ariko Freki mu kurangiza kino kiganiro cacu tumaze imisi tiko turabona abana b'u Burundi bariko barafatwa ku mirongo y'urugamba abasirikare ndavuga muri Tabara ari benshi cyane bariko bamwe bapfa abandi bagatogwa inzara ibarembeje ndetse habonetse cyane abava mu ntara ya Ngozi muri Kiremba byamunetse cyane yuko Tabara iri kirafatwa cyane kandi abariyo bafise ubuzima bubi nike kintu nk'impanuro woha abarundi bagifise umutima wo kuja mu nyeshamba canke abarundi bose muri rusange batarashikirwa nako kaga Bon icambere nkuko jewe ngwa mvuga niko mvuga nababwiye abarundi nimureke guhendwa ubwa mbere ibiroberi vyabaye mu gihugu ngaha mu gihugu cacu niko nkoresha terme y'ikiroberi bari CNDD-FDD na FNL bakiri mu ishamba ivyo bakoze ico bashitseko nk'abaroberi gushika ano masaha tuvugana ibintu bigaragara ibintu vyagiye kumuga ngurukana bumenyi n'ibintu twese twagiye turabona donc nimba ari exploit nimba ari n'ibindi bintu bo barashitseko nibi dukesha wana ko bagiye bakoze igikorwa kiganisha ku nzira y'amahoro hama kuba hovuka Red Tabara ivutse ikomoka kuri MSD iri jambo ndarikoresheje Alexis Nduhije ashaka zoza rimbaza niwe yivugiye ko 90 barenga kwijana kwanza igitigire nyamwishi ngo mendeke gukoresha ama pourcentage video ndayifisa avuga bariko baramubaza ko eske Red Tabara ni gwawe avuga ati Red Tabara si jewe mugabo abayirimwo ndabashigikiye abayirimwo benshi bavuye muri MSD ngo nugwaruka gwavuye muri MSD harimwe ngo Darcy niwe Darcy nabonye bandungikira bambira ngo arafise ngo ikiganiro ngo aza gukora sinzi mugabo namavuga ati none ko mukorana ibiganiro entre vous je ndabopoza ntavyumviro vyandi mu mukwiye nta bindi biganiro nta bindi vyumviro by'abandi mukeneye duhane vyiyumviro kumbure mbari je mpengamiye mu ngorore nabisavye kuva kera nasavye Focode ze muradutumira narasavye za Europeya mukore match amika yes dushiremwe akantu kaka Brand of apana kubwira abantu ba Gilbert niyo nkuru ba Zdras Ndikumana ba Ketini vy'abandi ba Maître sinzi ngo mu Maître araho ndiko ndamukorera umuti ndiko narabonye video bampartagije aho yamvuza avuga nabandi benshi mugabo
sinshaka kumubabaza karekare nzokubita akantu k'akanyafu nyafu kuko haje umuvyeyi ku gisoso umuvyeyi ararekuriwe gukubita umwana akantu gatoyi k'ubwenge rero muvunye yes nako ndavuga ko Red Tabara abarundi bako baraja muri Red baga bafashwe wavuze ngo abarundi ngo bako barafatwa je ndakivuze kugira dutandukanye abarundi abaribo ego si kuvuga ati ngo kuvuka mu gihugu cy'u Burundi jewe ni doctrine canke ukungene definition yanje kuvuka uri umurundi kuvukira mu gihugu cyacu cy'u Burundi ukavuka ku bavyeyi b'abarundi bikugira umurundi ego mugabo umaze kuja ku gwego go kuja kwambura igihugu nyoko naso bahuriyemo barareherezana barabana barakwibaruka urakura uriga uraca ubwenge ugeze hanze ico gihugu nico garutse gucafuza sinumva ko uri umurundi bategereye ndiko ndaje ko buri umurundi ukaryohererwa kubona ngo Burundi buri ku rutonde rwa mbere ngo ibihugu bikenye ukaca bivyuza kutuka ngabadede ngo bagize ukunuko nuko umudede ataraza Burundi bwagira 20 bwaro bwa 40 mu bihugu bikenye kiya kibanza nimba ari ico cyo kuva twaruka bagomba bavuga ko Burundi buri mu bihugu vya mbere bikenye kuva kera swat mugabo wumvise ko bavuze ngo swara kenye bacukoma amashuka gihugu kaja no mwirigaro kavuga ati ngo burya papa arakenye sinumva ubwenge ico ni kimwe sintaho urukungene haje umugambi w'iterambere ry'igihugu uduza igihugu kugira igihugu mwababajwe k'igihugu gikenye kwanza ntimunababaje muraryohe ko muravyamamaza ama partage ni menshi ego ubu haje projet nka Freri canke undi muntu amuciye kakazana projet ifasha igihugu muzovuga ati yo projet ya Freri ko ndavuga kakagwi ka Pacifique ego projet ya Freri ntimuyijemwo nivyo vyatanguye kuri Samuel Diaspora Samuel's Hope niko bamwita Sam's Hope Samuel yaratanye barako yatwe Diaspora biciye ku ntambara ndende bijya vyaragiye mwamoko muratwa Diaspora baheruka kubivuga ngaha ko imbere y'umukuru w'igihugu baravuga ko Diaspora yaragabuyemo harimo Diaspora tutsi mu bubirigi niho bigwiriye ngo na Canada ahanyene hari aba Pacifique n'aba ba Maître Christian bari bande niyo bigwiriye uzosanga Maître Christian kuva yagiriye iyo yari nta nayo rararungika ace muno muri leta ngo aterere igihugu ciwe ngo barindiriye ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhave baze ku investisa ngo batwaye abana babo ngo kwiga ngo abapilote ngo inkoho ngo ibiki ngo nyene ngo bijya bintu bikomeye bigize ubuzima bw'igihugu ngo kwera ngo nibagaruka iki ndakivuze nzoguma ndakivuga uko no gukunda igihugu canke ni yavangura ni vangura Pacifique yaraposting nimba ari vyo metre wafatiye ko kuvuga ngo jewe ngo hari ibintu ngo datahura ngo mvuga reka ndabigutahuze Maître Christian uruzina rwe rw'ikirundi ndaguyibagiye igituma mvuze uruzina rwiwe nuko nabonye uwo mutipe amateka yiwe naramaze kuyacukumbura ndayazi kandi ndati ninabivuga ntimuzovuge ko mvuze vie privé ko natwe yavuze vie privé zacu sindorangiye muri vie privé yiwe ngo kungene yavutse ngo umugore n'abana ariko ukungene avuga abandi yanyegeje umupanga nga araza kivugisha amahoro bafise ngo ama société civile ngo yabo ngo ajejwe ngo gukurikira ngo ivyo abantu bavuga ivyo abantu bavuga ne barondere bwejeri barondere Pacifique Isdras barondere bajya bose ba Greg Rogege batuka umukuru w'igihugu murondereza Kamenge ari Adrien Rugambarara atuka umukuru w'igihugu kwanza ariko ndinjira mu kiganiro ndiko ndamutegurira rero nako ndabwira abantu muri ko abajya barundi bako barafatwa basiritu bagaragaye ko bava ingoza ariko ni benshi abatashoboye kukwivuga iyo bava ariko ni Red Tabara mission yahawe na Paul Kagame yari kuja kwica abanyamurenge ibisifreda bivugwa n'abantu bose abanyamurenge bonyene ubwo baravyivugira ko Red Tabara ari babangamiye hari rero Red Tabara hamwe nuko warasanzwe wafashe umugongo yari M23 igwa yamavunja ikumpumura ivumbi kumpumura imbaraga indani imbaraga z'abarembe wewe sponsorize leta bari sponsorize na M23 M23 irakenye wose usigarura umuzima ntamwe mu bagiye bako bahemera mu ipompo mu vyuma bakwahemera mu vyuma ego c'est vrai rero abarundi muko murahendwa je inzira y'intambara none umuntu CNDD-FDD na FNL bagwanya ubuno butegetsi kubwo kugwanira iteka ryabo bakagwanya ubutegetsi bufise uzobabaze ziga ndege zonyene zapuma ziduze kungene biyumva uco mbwira Burundi bufise ubwirinzi bufise drone ngo ja kurasa aho hakurya mu rugomba aho mu Cibitoke kuri Rusizi ego ndewe uzotera igihugu cy'u Burundi winjiranye mu Gatumba biragoye hari hose nta muntu n'umwe ari yo kuva kuri frontiere hari n'akadrone gusa kaja hejuru kakabamurika karabacucuma rero indoto zo gutera igihugu cy'u Burundi ubu uye ibintu byo ndada yapfiriye demokrasi
kandi Ndadaye hari n'ibindi bintu ndiko ndategura ko yaga kuri Ndadaye foko tu badushirira watwo Ndadaye yahambwa arongera arazuko Ndadaye baramuhamvye bongera baramuzura aja kumuhamba kandi rigira kabiri hari amateka hari n'ibindi bintu abantu bagaje ngo bakavuga bro Burundi bwaciye muri crise Burundi bwaciye mu bibazo ejo tarababwira ati twebwe abajene urugwaruka gubu tuhari abadukurira gato n'abandi bari munsi yacu ni mutahure ko dukeneye kubaka igihugu nta tutsi hutu twadukeneye kuko aya mazuru yanje aracamwo ibicurane amazuru ya Cody the Black aracamwo ibicurane amazuru ya Pasi yuyo metre yigira ngo avugira bavugira ya turaba umuntu bafise akazuru gasongoye cyane gose yiyemera cyane ninde bose acamwe ibicurane kuko amazuru aratandukanye ubwo bivanye no kungena umuntu agihe uvyibuha ugasanga izuru ringana na M n'igihe wondo ugasanga akazuru kangana na ne kakitwa ne nyene nuko rero dimo iyo umuntu akaravuga uzumva ngo umuntu ngo just nta bintu vy'amoko ndiko ndavuga morphology rero mufate kuri morphology muzosanga mwaramaranye kuko mugiye kuraba numvise bavuga bafatana febuyoya ngo umuntu w'iwacu ngo nibiki ngo urumva bwejera arasara bwejera nayo nyene baramwihakana mugabo usanga ngo mberazi mu Burundi crise zahamye inze zifatiye ku bwoko nje twarabwiye uyu metre Christian aba bande ma société civile yagiye umenga agiye gufatira ku bwoko mwo vyihoza ko generation zacu nzikeneye ubwoko murazi ko kera umunyabururi Bururi nyene hagitwara abo banyabururi babagazana babuyoya umunyabururi baramwimakazi ari uko avuka imatana ngo nuko atavuka mu Rutovu iwabo province imwe ucumbwira umunyabururi w'imatana baramwimye ngo nuko atavuka mu Rutovu wibujumbura we bamugira gute uwingoze bamugira gute macakubiri barayinzaho mu ntara amacakubiri yahereye mu ntara biraza no mu mitumba biraja no mu mitumba biraja no ku mazuru mugabo twese turabarundi kandi ikintu kingohera ubuje ukaraba ngaha ibintu bita métissage ku moko tuvuge ko kamoko nababiri bavuga ngo nababiri bayatuzaniye n'abazungu mu Burundi hamaze kuba ikintu citwa métissage umututsi ararongora umuhutu ararongora umututsi kazi abana bari ngaha benshi ni mvange rero ivyo twe navyo dukeneye mukeneye guhirika cyaje gukora ubutegetsi bwa CNDD-FDD ni muje muri demokrasi amatora ni muri 2027 zana umukandida afise ibiro afise vyangombwa bikwiye afise ibiro kuko arokondise no ku frère tuyaze vyinshi kandi ndabona yuko n'umwanya uri kwaturega reka nkunde ndagushimire cyane murakoze cyane Cody the Black twongere dukengurukira n'aba dahengeshanya gufata kanya kabo kagaciro kanini kuko kenshi hari abusanga bari ku mabiro agafata 10 minutes yabonye ikiyago kigana bifise 10 minutes 20 akaraba abari ku mavola badukunda cyane badukurikirana badusupportinga barashira imodoka ku ruhande kugira ntibabagonge muri ari ama highway yabo reka no ngarakurikirana hari byose anga ari ngaha ku masoko ku madepo mugihe atamukiriya afise karakurikirana ababa bari mu mamagaza atandukanye rero ni ibintu by'ubugabo cyane bigaragaza ko tudatamba twirorera kandi urugamba tugwana ni ku nyungu y'igihugu nta wantumye nta mugambwe wantumye nta rushengero nta dini nta bwoko nta kurere nta burebure nta bugufi ni Jeff Lehule Patriote jenyene nahagurutse kuko nabonye isaha yarigeze kuko murarabona ko sinzi ababona umumaro tumaze barawubona abatawubona nabo bandanye munwa amazi nuko kanace cimira cyane mwebwe mwese tukomeza kubana mu biganiro byacu n'amakuru ndizera yuko umuntu afashe no mwanya wose karaba ikiganiro iyi ni inkunga kavuza abanyarwanda kandi idasanzwe iyo rero uravye ikiganiro ugafyonda subscribe no kuri like bituma bino biganiro byacu ukanatanga n'iciyumviro cyawe muri commentaire apana guca wimyotsa Korumva ngo yandika ivyo nyene hamara waryohe uvuga ati muri abantu babagabo courage yes biratuma ibiganiro ko ntidufuta nka Pacifique wapi oya nacima amande babwiye ko babwiye ati urabona ngo turafuta Pacifique aratinya commentaire babaza afise akarwa mugabo umukubise igisaso twamubwiye ati none we bimeze gute iyo commentaire ntirarako tafuta afise ngo nibari ngo manager wote umwajejwe kuguma kurikirana bica ku mbuga ngo kanawumenye nuko ndizera yuko tuzokongera guhura mu bindi biganiro nk'ibi nkuko twama tubikora amasinergy nkaya mwanda bizi yuko mwayakuze muri bitubwiye reka renda bike banure kumbure turahura mu bindi biganiro vyacu bye bye.